32 ingoma ya mbere 12:32 haravuga ngo abo mu Bisakari bazi ubwenge bwo kumenya ibihe bakamenya n'ivyo Abisirayeli bakwiye gukora, bari abakuru 200 bajana n'abandi biwabo bagaba. Imana ishimwe cyane. Ni iri jambo ry'Imana twaragerageje kuvugana ejo. Aba Isakari ngo bari bazi kumenya ibihe. Amen. Natwe tukwiriye kumenya ibihe. Imana ikwiye kuduha uyu mwuka. Yarumvise ko bari bafise umwuka wo kumenya. Muri Israeli bari nk'amaso yabo. Haleluya. Bari amatwi yabo. Bari bafise kumva icyo Imana ivuga, bari bafise kumva icyo Imana yipfuza gukorera ubwoko. Haleluya. Bari bafise umwuka wo gutahura. Nawe muri iyi minsi urakeneye uyu mwuka wa bene Isakari. Haleluya. Tugeze mu gihe kibi, hari amajwi menshi. Amen. Ukwiye kugira imwe, ukwiye kugira uyu mwuka. Wumva amajwi menshi muri wewe. Hari igihe umuntu yumva amajwi menshi ukabura ijwi iri kuyobora cyane ijwi rigutumbereza. Ugasanga ugize ibibazo, ugize ingorane. No mwaka gakiza abantu benshi baranirwa bivanye n'amajwi y'abadayimoni. Demoni bakakubwira ngo nawe byagakiza waribeshe, ibi bintu urimo warihenze. Akiyo ufise ayandi matwi y'umwuka bene Isakari, umenya gutandukanya ko hari amajwi atari Imana n'amajwi y'Imana. Haleluya. Ariko Satani akunaniza urugendo rwo kuja mu ijuru, akunaniza bivanye n'amajwi. Uzi ikintu cishe cyatumye Herode yicisha Yesu? Ngo amajwi y'abantu yaramunesheje. Mubambe akumvira indijwi murekure, kugeza igihe umudamu wiwe aza akamubwira ate uyu muntu marayika yansanze mu ijoro arambwira ko ari umwana w'Imana. Ariko kubera amajwi y'abantu yari menshi, ngo atangisha Yesu ari kuza Baraba. Amajwi y'abantu aramunesha. Nawe ayo majwi ariko arakugwanira mu mutima. Siyo, umviriza ijwi ry'Imana, umviriza icyo Imana ivugana nawe. Amen. Fise amajwi menshi akugira amatwi nka ya bene Isakari. Ngo bari bafise umwuka wa discernment, bari bafise umwuka wo kurobanura, bari bafise umwuka wo gutandukanya ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana. Haleluya. Jana nababwiye ukuntu abantu benshi bahura n'ibibazo mu bintu bijanye n'agakiza kubera kutagira amatwi y'Imana no kutagira amaso y'Imana. Abantu bakavangirwa, abantu bagakora ibyo batari gukora, bagakora ibyaha batari gukora kubera kutagira amatwi ya bene Isakari. Muri iki gitondo Imana duhe ubwenge bwa bene Isakari. Bazi kumenya ibihe, bazi kugendereza imiyaga, bazi kugendereza ikirere. Amen. Uzi nabwiye ibibazo uhura nabyo byinshi mu buzima bwawe. Uhura nabyo kubera ko birakubira giturumbuka, ariko ntubavibaza ngo bavyateguwe uwo munsi. Biba byateguwe kera, wowe ukabaho wibaza ngo n'amahoro, kumbe ibyago biko birapangwa kubwo kutamenya. Yesu tugirire neza. Mu minsi yeze mwigeze kumva ibintu byabaye muri Isirayeli, aho batewe, igihugu cyatewe n'abansi bavuye ari Gaza. Ngo kiriye gitero bari bagiteguye imyaka 15. Igitero cy'umunsi umwe gusa. Ngo murabyumva? Igitero cy'umunsi umwe gusa bagiteguye imyaka 15. Bamara imyaka 15 bariko barubaka inzira zica mu kuzimu, imyobo. Umbawati umunsi umwe itariki runaka inyuma y'imyaka 15 bariko baraca imyobo. Bafashe imyobo iva mu Kongo yo kwimba amatineri, yo fatika gira imyobo cyari ya mu kuzimu, igaca hari munsi
inzige. Igitero cy'umunsi umwe cisha abantu hafi 1000 bayitira binjira kuko Israeli namwe na bijya bihugu birafatanya usanga batandukanywa n'imisozi atanzuzi zihari zibatandukanya. Amen. Igihugu abantu barabafata n'ubu bari abakiri imbohe kubera iki? Icyo gitero ntibakimenye. Bagize uku binjiye ngo bagende binjire muri Gaza. Uzi ikintu cyabaye? Barafashe bafata mu masoko, mu mavuriro, mu mashure, haba ariho ya myobo niho yinjirana. Bapima ibyuma byapima bikabereka yuko amabombe, babona bombe izamutse ivuye nko mu ishure no muri Israeli. Kaza none ishure turaza kwiteramo amabombe gute? Ibitaro turaza kwiteramo bombe gute? Ariko ikibazo si ico, ikibazo bavyubatse bari he kugira ngo bahinde babyubaka iyo myaka yose 15 ikarangira batarabimenya. Kibazo ni cyabo ko batabimenye kare, ntibagize amaso nka bene Isakari. Uzingorana ufise ni kwa Satani yarakubi aragupangira mu myaka 2 3 5 wowe wisanga uri mu kibazo gitondo kimwe, ariko ntiyagiteguye uwo munsi wabaye umunsi wo gishira mu ngiro. Ariko ndagomba ngo guhera uyu munsi Imana iguhe kuzura genda uramenya mipango yawe cyawe, migambi y'abarozi ugenda urayimenya. Haleluya. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'imigani, imigani 1:17 ngo kuko umutego utegega ubusa ikiguruka cyose iyo kigira gute kibona. Kuko umutego utegega ubusa iyo ikiguruka kibona. Ndipfuza ko muri iki gitondo Imana yoguha amaso kugira ngo imitego yose zirategwa itegega ubusa kuko itegwa wayibonye. Ntuziragwa mu mitego gucyo gusa. Muraza gusoma sinigo ndasoma mu migani 1:17 ngo kuko umutego utegega ubusa iyo ikiguruka kibona. Urajyama ukabyuka ukagenda udafise amakuru y'ubuzima bwawe, udafise amakuru y'akazoza kawe, n'ayakahise ntayuzi, ubumenyi by'akazoza. Igihe kirageze ngo Imana iduha amakuru y'ubuzima bwacu. Bwana Yesu asifiwe. Imana iduha amakuru. Ugasanga ugendana n'umuntu mugendanye imyaka 5 10 ari wakwica nabi, ariko utigeze umumenya. Muragendana, murasangira, murakorana, niwe yishe ubuzima bwawe, ariko ni wigeze umumenya. Iyo uza kumumenya uri kwitandukanya nawe, ariko kubera ko utagize amaso yo kumenya niwe yugaye imigisha yawe. Wewe upanga imigambi yose akaba yayumvise, muheza kuvana cyaje kumupfumu kubohesha. Niwe muntu ubwira projet zawe, iyo uronse umukunzi ucumubwira ngo sawa, agaca agenda agacayibugaza. Ariko ndagomba ngo muri iki gitondo Imana imaha amaso nka ya bene Isakari, ibahe abantu ndabagire gute muri iki gitondo. Imana irabaha amaso. Imana iguhe umugisha mu izina Yesu. Mugira amaso nka ya bene Isakari, mugira amatwi nka ya bene Isakari, ngo bari bafise ubwenge bwo kumenya ibihe. Amen. Bari bafise n'amatwi yo kumva imvugo y'Imana. Haleluya. Uziko nga harimo abakobwa baba bararongowe, ariko ko yakutegera amaso ya bene Isakari. Imisore yaraje ubwo murindiriye uje na witi kumbe yari yo nyishu yawe. Uyo ngo wapi? Imana ntiyambwiye mugufi, mwavuganiye he nayo? Haleluya. Umurindiriye ariko baraje, nyishu yaraje ariko ni wayimenya. Bwana asifiwe. Imana yarambwiye ko nzo umudandaza akomeye,
iranguza utatanguye twa tundi dutoye utatanguye akazembure ukwiye kugira amaso nka bene Isakari ukamenya icyo gukora no mu mwanya ukwiriye no mu gihe gikwiriye. Amen. Iyo utagira ayo maso ndababwiza ukuri mu 2012 nyangana 13 nigeze kuronka akaryo amahirwe y'umuntu andeklara ngo njane muri Canada. Nasengeye umuntu, haleluya, nasengeye umumama Imana iramwishura. Arambwira ngo yari muri procedure zo kuja hanze, arambwira ngo ikintu no guhemba numva ngo ndakugira umwana wanje ndagushe muri dossier y'abana banje uze kuba muri Canada. Samahirwe uri kurabyumva ngo kubaza ko ari amahirwe. Yaragiye abana bari hariya baragiye, ariko Imana ntiyabyemeye irabyanga. Kandi iyo nza kugenda hari bamwe baba barapfuye bari hano baba barapfuye, rero baba barapfuye baruwi n'abandi, haleluya. Nabona umengana amahirwe kuja muri Canada, nari mu bibazo bikomeye icyo gihe. Ari kintu gishobora kuza ukibaza ngo ni inyishu y'Imana iyo utafise umwuka wa discernment, umwuka wo ro yaratahuye ndavuga ati ndagitangira ituro. Murabyumva, kubera inyungu Imana yabona, haleluya. Imana iravuga ati ntugenda, irabyanga sinagenda. Uwo muryango uri hanze wose n'ubu ndi muri dossier. Yego niko bamaze kunshiramo, bamaze kunshira mu mashini. Ndakumva sinagiye kubera inyungu nyinshi. Hari ibintu byinshi utashitseko wibaza ngo ni bibazo ni ngorane, ariko uzomenya impamvu utabishitseko ejo. Haleluya. Sene unashobora kubwira ndakwanse ndaguhebye wokiba ukarira. Ejo hari umuntu sinzi bari karanyumviriza yihangana sindamumeneye ibanga, iranyandikiye message zivariya zigashikira. Murumva musengere ngo sheri ngo yamebye yaguhebye, se n'Imana yaguhebye nagenda gusigira Imana. Ariko birababaje, nivyo guhebwa birababaje, ariko shobora kuba ari inzira y'Imana. Ejo yo kubereye ikimungu, ejo yo kubereye ikibazo, Imana ikemera ko muvanako hakirika ukarira. Amen. Hari ibintu byavuye mu buzima bwawe, ariko hari umugambi w'Imana aho ugeze utari kuhagera, aho ushize utari kuhashika. Haleluya. Nibane bavyumva ngo batare haleluya. Muri iki gitondo Imana data twese ikore ku maso no ku matwi yawe, umenye umugambi Imana ifise mu buzima bwawe. Nibane bavyumva ngo bazamure haleluya. Kibaza ngo urumva ngo nakango yangiriye nabi, ntabwo yakugiriye nabi. Bene wabo na Yosefu wamengana abantu babi, baramugurishije menga bari babi, ariko amaze gukomera akigenda ubwa mbere yagiye ararira, bamukwega ariko umugozi kukiziriko, ariko ageze inyuma y'imyaka 40 bahagaze imbere yiwe arabwira ngo mwarakoze, asante sana. Hari igihe umuntu yakugiriye nabi uzomushimira, ugati utangirira nabi, sinari kwegera Yesu nkuko namwegereye, sinari gusenga nkuko nasenze, sinari gukizwa nkuko nakijijwe. Warakoze, wasunikiye kuma. Amen. Inzira zose zabayeho mu buzima bwawe ntukaziherereze kuri Satani. Hariho ab'Imana ireka bakaza mu buzima bwawe. Ivyakubaye cyo bitakubako, ari gihe utari kuza ngo kizwe urondera Imana nko kuri kurayirondera ubu cyo bitari gushoboka. Icyo Imana iravyemera, ariko kandi icyo dukeneye icyo tusaba suko ibibazo bitaza, ahubwo no kumenya intego y'ibibazo twahuye navyo ni ishaka kutujana he, inatupeleka wapi. Ikibazo si bibi, oya
biza mu mugambi w'Imana. Ariko se tumenye mbega ibibazo ndiko ndacamwo binjana binanipeleka wapi? Amen. Mani baherere kugira ubwenge. Minota iragiye. Amen. Imana ishobora gufata kandi ababene Isakari bari bavukana na bene wabo. Nababwiye ko bene Isakari nababwiye ejo bari Isakari n'umwana wo mu bana 12 bo kwa Yakobo. Bari bavutse nk'abandi bana, ariko Imana ibaselektionamo, ibatoramo kubw'ubushake bwayo, kubw'urukundo rwayo, ibatoramo, ibagira GPS. Ibagira nuvuga gute? GPS hano mu Burundi zikora hanze, Iburaya mu bihugu biteye imbere. Iyo uyifise mu modoka irakuridinga, irakwereka inzira, irakwereka aho uroye, ituma utazimira. Haleluya. Yatuma bene Israeli batazimira, yatuma bene Israeli batagira ibyago. Amen. Muri Israeli n'uyu munsi igituma Israeli gihari itarava kuva muri 1948 no Israeli yasubiriye kuva muri 70. Israeli barayisambuye kuva muri 70. Yesu avuye mu isi yaravuze ngo Israeli izosambuka, ngo ntawe rizosigara rigeretse kurindi. Bikizoba umuntu azobahiriwe muri iyo misi, ngo azoba ari umudama tonsa n'utibungenze, ngo rikabibungenze na bonse bazogira ibibazo. Ibyo bintu Yesu avuze byabaye mu mwaka wa 70. Igihugu cya Israeli baragisambura cyose gihinduka imisaka. Kugeza muri 1948 haheze imyaka irenga 1000. Nuko murumva imyaka irenga 1000 igihugu kitariho, kitazwi, igihugu cyarajemo abandi bantu baza kukibamo. Ariko ikintu ngomba kuvuga ni giki: bamaze kugerayo bakongera bakaronka igihugu, bakoze system, bakoze ubuhinga bwo kubakingira kubera imbaraga z'ababanyi babi. Gari gihe umuntu agira ababanyi babi, kagira ababanyi babi, kagira abo mukorana babi, ugenda bakugenza, ucuruza ariko baragupangira ingene bagiye kuguhombya, urima batanezerewe, wimbura ntibanezerwe, umugambi ukoze wose ugapfa ukononekara. Israeli Imana ibaha ubumenyi, ibaha ubwenge butandukanye n'ubw'abana. Vuga amina. Umva Bibiliya irambwira mu gitabo cy'indirimbo ngo nk'ikirungu mu mahwa niko umukunzi wanje ameze mu bandi bakobwa bose. Ndagomba ko Imana ikubeshaho nubwo uri hagati y'amahwa, hagati y'ibisonga, hagati y'ibintu biteye ubwoba, Imana ikubeshaho hano. Ni bane bavyumva ngo bavuge haleluya. Bakoze system, bano bakikujwe ibihugu bibakikije byose n'iby'abanzi, ariko barabayeho. Kubaho k'umuswi si impuhwe z'agaca. Nawe usobaho kubera impuhwe z'Imana, atari kubera impuhwe z'abantu. Usobaho. Bakoze system, bashiraho icyo bita Iron Dome. Ni system ikingira ikirere. Akantu ngomba kuvuga, sigomba kuvuga kuri Iron Dome, na kantu kamwe bakoze kababwira iyo bagiye kugira ikibazo. Murabona muri za Libani, za Syria, za Iran, bijya bihugu byose bitera Israeli, iyo bagomba kubagirira biyumviye. Twate muri Iran, urabona muri Iran uvuye muri Israeli ni urugendo runini. Uja muri Iran ni nk'ibirometero 1500 dufate. Ngomba ko ari kure. Ariko iyo biyumviye kubagirira nabi, iyo bagiye mu bubiko bwabo bwa za bombe za kirimbuzi ngo barekure bombe, Israeli yafashe ikora system iyishira mu nzu iyo ariyo yose ya Israeli. Bashize agakengeri, kira nzu yose ifisa ko gakengeri. Iyo bagira barungike bombe bakiyikorako, utwo dukengeri turamenya ko muri Libani cyangwa muri Iran cyangwa mu bindi
kumbe muri Israeli utwo dukenge tukababurira hasigaye mana yanje twe dukenge turababurira dukenge tugasona mu gihugu cyose abantu bagaca bamenya ngo muri Iran muri Liban muri Syria bagomba batugabe kibitero abantu bose muri ako kanya bakinjira mu makave kwihisha bose bakinyegeza. Nagenda babwiza ukuri Imana yaduhaye ikengeri irengeye iyo Israeli yashize ku gihugu cyawe, yaduhaye ikengeri yitwa mpemu yera. Niba utamufise uramuronka muri iki gitondo muhabwe. Biyumviye kubagirira nabi babimenya bitarashigwa mu ngiro. Ndagomba guhera uyu munsi imigambi bazogupangira tangira kuyimenya itarashigwa mu ngiro, bakivyiyumvira gusa. Amina. Bakivyiyumvira gusa, bagiye gufata izina ryango bashiye muri computer. Haleluya. Haduka umuriro batazi yuzananye, haduka imbaraga batazi yuzananye, bagikora ku ifoto yawe gusa. Ntabwo muvyumvise mamuvuze amina. Haleluya. Mwe muyera azakubwire mu gicugu akubwire ati hewe uyu munsi ijyamire mu rugo ntuhapfe, kuko baguteze hajya hanze, bagutegeye mu isoko irigwa wisinziririye, barindiye kubyuka babibure, kuko mwe muyera yabikubwiye imbere ko bishigwa mu ngiro. Abavyumvise bakabyizera bazamure haleluya. Imigambi yose Satani azogupangira izonanizwe itarashigwa mu ngiro mu izina rya Yesu. Imana ibaha ubwo bubasha. Amen. Ico kindi kintu cyakingira bashizeho nabizi mu miseze barabagigabye ko ibitero byinshi cyane. Ico kintu bashizeho hejuru kibakingira iyo barungitse bombe naho byoshika iyo kengeri zikaba zavuze, kuko bashobora kutangiriza abantu bakangiriza ibintu byabo. Navyumva Satani arashobora kukubura akavuga ngo reka nangiriza ubutunzi bwiwe, nangiriza urudandazwa rwiwe, nangiriza abana biwe, nangiriza ndamubuze ninjire mu byiwe, kubera ko igihugu cyose hejuru kirakingiwe no hasi kirakingiwe. Nipfuza ko hejuru yawe hagendera ingabo zirengeye zicungera Israeli, zirengeye zicungera Putin, zirengeye zicungera ninde Trump, zirengeye zicungera Macron, ni Macron president w'Ufaransa. Bafise ingabo zibakingiye zo mu buryo bw'umubiri, ariko izo Satani ashobora kuzicamo. Ariko nagomba ngo Imana ishire hejuru rukingo ku buzima bwawe, ibizozana na hasi bihure n'imbaraga z'Imana, ibizozana na hejuru bihure n'urukingo rw'Imana, bizozana n'impande. Ntibagashira umugambi mu nzira muri canke mu ngiro we utarawumenya. Haleluya. Je nababwiye ngo Satani afise umutima umeze nk'igitabo cyuguruye kiri imbere y'Imana, aciyumvira umupango. Niyo mpamvu abantu bose, abantu mukijijwe mukwiye kugira mwe muyera, sibyo? Mukwiye kugira mwe muyera, kuko mwe muyera aba mu mutima w'Imana. Mwe muyera twomwita umudoriya w'Imana, amenya imigambi y'Imana. Ibyo Imana iriko yagupangira byiza arabimenya, n'ibyo Satani ariko yagupangira bibi arabimenya. Imana iriko yagupangira ibyiza, mwe muyaraza akakubwira ati we etegure ejo uzogenda muri V8, ugatangura kwibona mu nzozi. Ejo twari mu modoka na madame, ndamubwira twari dukase tuvuye mu bwiza twinjiye mu ijabe, ndamubwira ati hewe iti byari inzozi byarabaye. Akamodoka ndagakase guke, ndamubwira tuziko nahora ndabirota nukuri, sinonde bibabwira ngaho ngo narose ndi kuri vora ngo buca nsanga bitari byo, byatanguriye mu nzozi. Ariko nturota nani tangu rote iyereka y'ubuzima, rota kazoza ku buzima bwawe, rota. Umuntu yaraje arambwira ngo pastor musengera ngo narose nagize mariage ngo nibaza ko ngira ninde akubwiye ko iminsi yose iyo rose none wewe
uri umujene uri umukobwa uri umusore kuri utagize mariage n'ikibazo ahubwo shima Imana ko ninde yakubeshe ko umuntu w'abasarose yagize mariage abagira apfa niyo bavuga kuva kera ngo narose mariage ngo ngira mpfe yasi cyo bisobanura igihe cyose nibisigura ko nimba abantu barubibaza ibintu byose turota sikuvuga ko abari umugambi w'abadayimoni nkuma ngo narose inka ngo nimbi ninde yakubwiye ko ari imbi ntuyirya ku ruhande rumwe ishobora kuba mbi ku rundi ruhande ikaba nziza. Haleluya. Menye ingene wayirose mbe wayirose mu buryo bwawe kibaza abantu barota inzozi ntibamenye ubusobanuro bwazo. None kana babazi Farao igihe arota imyaka 7 myiza ntiyatangiye kubona inka yatangiye abona inka nziza zivyibushe zimeze neza. None Imana yari muhishuriye ibibi ikibazo cyo kutamenya ibintu byose ubonye ubishaka kuri Satani. Yarose inka ndwi nziza ariko mu nyuma zikurikirwa n'izindi nka mbi z'imyaku ariko zatangwe n'inyambo hatangwe kuza inyambo sibyo rango ibyo rota byose nibisigura ko ari bibi. Reka ndababwira ikintu kimwe mushobora kwibaza imbwa ntimuyoza ko ari mbi wewe niwe ubona ko ari mbi ari ahantu woja bakayita inka ntihariho hari imbwa ayirose mu nzozi yorara yambaye ibirato kuko iwabo ifise ubusobanuro bwiza cyo tuyita mbi hano iwacu kuko ubusobanuro bwayo. Hari n'ahandi inka ayirose yo kwirwarira uwo munsi wose. Amen. Biri byo turota rimwe na rimwe tunanirwa kubishikako tunanirwa no kubisengera kuko tutagira ubusobanuro bwabyo. Amen. Nifuza ko muri iki gitondo Imana yokora ku bwonko ku bwenge kugira ngo mutahure iby'Imana ibereka mutahure n'ibyo abadayimoni bazana. Reka ndabasengera amasaha yageze tuzokomeza ejo. Amen. Reka tureke tuzobandanya ejo. Icyo si kuwa kane turi hano nari nabwiye ko ndababwira kuri Besaheli na Holiyabu inahe nazo zari zikenewe ibyo ndababwiye byo birabafashije abo byafashije ntibazamura ibiganza bavuge haleluya. Abatari ko baraza bariko